ndabaramukije mwese bakunzi ba JCTV unywa mwanya mwiza w'ikiganiro Tanga. Mu kiganiro Tanga rero mwumve neza ko ari Tanga wige kwakira. Uno munsi twagendeye uruganda rusanzwe ruhingura ibifungwa bimwe tutamenyereye cyane bimenyere mu manza z'igisirimu amagato n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka dushikeho twumvirize ivyo batuyagira nivyo baza kutwigisha kameme ko turazi neza yuko uratanga ukiga kwakira. Wow! Yego namahore yego karibu bakunzi ba JCTV ndabibuse rero yuko ikiganiro cyacu kibandanya twatwasitse mu ruganda Bishops Production hariho utwakiriye mu ruganda mbega hano dushitse ni hehe kubatahazi neza bohamenya gute mugira ngo doze tubandanye iganiro mezima ko muri uyu mwanya aha mwamaze gushika mwamaze no kwicara ni aho dusanzwe dukorera nk'uruganda rwitwa Bishops Product. Muri uru ruganda tukaba dusanzwe dukora ibintu bitandukanye cyane cyane bijanye na patisserie viennoiserie, cyane cyane tukaba turi mu gisata cyakijanye na cake design mu bijanye no kudekora amagato mu buryo butandukanye ndetse kubw'imanza zitandukanye. Karibu ganiro ni Tanga. Mbega iyo wumva tuvuga gutanga tanga wava wibaza ngo n'ugutanga gusa, turavuga ngo tanga wige kwakira. Mbega mu bamuturekuriye kugira ngo tubandanye dukorana namwe kuri no munsi abadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi n'ahandi bashobore kumenya ibyo muza kubaha nibiza gukurikira. Twamaze kubaha ikaze tukaba twifuza gukorana namwe muri uyu mwanya ndetse kugira ngo abasanzwe bakurikirana JCTV bashobore kugira byinshi bahungukiye kuri no munsi ndetse banamenye hano hantu dukorera ndetse nabo turibo nivyo dushobora kuba twobafasha. Murakoze karibu. Kandi no kuvuga jewe muvugana nitwa Sengiyumva Obed Shalom, nkaba ndi umupatisier yakurikiranye inyigisho zijanye n'ivya cake design hirya gatoyi mu gihugu ca Tanzania. Nkaba nkoze muri umwuga mu kiringo c'imyaka 2. Uno munsi ndiko ndababa imyaka 2 nkora muri uyu mwuga. Aha mu gisagara ca Bujumbura baramenyereye mu buryo butandukanye mu manza zitandukanye. Rero hano dukora cyane cyane ibijanye n'amagato y'imanza zitandukanye, abakora amagato, abakora ama anniversaire, abakora ibyo bita ama baby shower, no kuvuga abantu babitegura kwakira umwana mu muryango, ama bride shower, no kuvuga cyane cyane nk'abakobwa bifuza babegereje kubaka izabo, ndetse n'ama mariage, ndetse n'abantu bifuza kujya akagato batagize urubanza bakaba bashobora kukigurira bakagasangira mu muryango. Uretse ivyo vy'amagato turakora n'ibindi bintu bitandukanye, ibisuguti bitandukanye, ubwoko bwitwa ama cookies, turakora ama cake y'ubwoko butandukanye, turakora ama pain viande, turakora ama pain chocolat n'ibindi bitandukanye by'ubwoko bwinshi ndetse biri mu gisata kibijanye na patisserie viennoiserie. Ego nivyo hanini dusanzwe dukora, ariko nkuko mwavyumvise ku izina ryacu ribivuga gitwa Bishops Product. Ubumenyi ni bwinshi mu gihugu wacu, twifuza ko n'abafise ubundi bumenyi bw'ibyo bashobora guhingura bashobora gushika ngaha tugafashanya mu guteza imbere igihugu cacu, twese dushobora kwironderera ivyo dukeneye mu byankenerwa mu bya misi yose. Murakoze. Ego muri uyu mwanya rero nagomba ndabashikane indana aho dukorera kugira ngo mushobore kuraba ndetse no kwigiraho n'abandi babimenyereho byo dusanzwe dukora. Ndabereka kimwe, karibu mubone naho dukorera. Ndashobora kubereka bimwe mu bikoresho nyamukuru dusanzwe dukoresha ngaha. Ivyo bikoresho hanini bigizwe
n'icuma gisanzwe gikora mu byo kotsa bita four. Iyi four ni electrique, murayibona hajya isanzwe irimo ibintu muri uyu mwanya twako turakora. Harabaho amamashini atandukanye nk'ubu bwoko bw'iyi mashini. Iyi mubona ngaha ni mashini bita batterie électrique, ishobora gukora mu bintu bitandukanye cyane cyane nko gucanga ibintu bitandukanye. Turafise n'utundi dukoresho duto duhereye frigo. Muri ibikorwa byacu harasabwa ko haba ahantu hakanye kugira ngo ibintu byacu bibikwe neza. Turakenera umunzane, turakenera isorori nini, turakenera n'ibindi bitandukanye cyane cyane bisaba byankenerwa mu gutegura icyo ngiye kubabwira mu kanya tugomba dutegure. Rero uno munsi nifuje ko dutegura igato. Amagato aba ubwoko butandukanye cyane cyane bivanye n'urubanza ndetse n'ubwoko bw'abaza kuyihereza iyo gato, kuko si bose bajya ubwoko bumwe, bivanye hari abadaryoherwa n'ibifite isukari nyinshi. Rero bice bidusaba yuko tumenya ubwoko bw'igato dushobora gutunganiriza umuntu kugira ngo ntize kumugwa nabi. Rero muri uyu mwanya ngomba kubereka ubwoko bw'igato dusanzwe dukora ngaha cyane, ari nabwo abantu benshi badusaba mu bihe bitandukanye, usanga ari byo bamba bariko barasaba. Muri ubwo bwoko bw'igato ivyankenerwa bikenewe cyane na magi, ni farine, ni sukari, ibindi ni nko kurunga kugira ngo ibintu bigira kanovera. Rero mu kanya ngomba ntangure gutegura iyo gato yacu yo mu bwoko bw'izo biyita mu rurimi rw'igifaransa gato éponge. Iyo gato éponge ni ubwoko bw'igato zitwara ibintu bikeyi, ni ukuvuga yuko ishobora gutuma izimbuka kurusha izindi kuko zikorwa mu bintu bitandukanye bivanye n'urubanza ndetse n'uko abantu bifuza. Ego murakoze cyane, turumva ko mugiye kudufasha mutwereka migisha ndetse n'abakunzi ba JCTV ukuntu gato zitegurwa. Muje kutubwira yuko hari ubwoko butandukanye bw'amagato, mwoshobora mbega kubwira abariko baradukurikirana ubwoko nka bungahe, mukavuga amazina bagashobora kumenya ubwoko bw'amagato buhari? Ego nkuko mubivuze harabaho ibyo bita gato classique, nababwiye ni yitwa gato éponge, harabaho gato au beurre, hariho gato biyita molly cake. Nukuvuga nkuko ndazivuze hariho n'izindi zitandukanye, izo zose zitunganywa mu buryo butandukanye ndetse birashika n'ibizijamwo bikaba bitandukanye ku rugero ndetse rutandukanye. Muri uyu mwanya rero ngomba ndabakorere igato no kwita ko ari muzigereranye ntoyi ishobora gufungura abantu bashika batandatu. Iyo gato y'abantu batandatu ndayihingura mu magi 4. Ayo magi 4 uko ndayategura bidusaba yuko irigi tugenda dutandukanya icera cirigi ndetse n'ujya muhondo waryo bikaja ahatandukanye. Mu gutangura bidusaba yuko ico nita iforoma, kuko igatosha kuyiha imero itandukanye. Iyi ni iforoma iza kuduha igato yo mu bwoko bw'umuzingi. Turayisiga margarine. Abafise uburyo bwisunuye ushobora gusiga beurre, hanini dusiga kugira ngo iyi gato yacu ko duza gushiramwo ivyo twateguye ntibize gufatamwo mu gihe biza kuba bihiye. Umaze gusiga urashiramwo agafu gakeya. Ako gafu gatuma vyoroha gutuma ya margarine yacu itaza
itaza kuyonga byoroshe mu gihe izo bigiye mu bushuhe. Rero iyi gato nababwiye ko ngomba kwitegura n'amagi 4. Ayo magi 4 nabamenyesheje yuko tugerageza gutandukanya icyera kirigi ndetse n'umuhondo waryo. Ndarimena hanyuma nkagerageza icyera kirigi kikaja mu sorori yacu niniya. Kimaze kuja mu sorori yacu niniya, umuhondo nkawushira ku ruhande, turaza kuwukoresha mu nyuma. Kuvuga ko mu gutandukanya turigengesera ku buryo umuhondo utaja mu cera. Bishitse ukajayo uragerageza ku buryo ukuramwo, murabona ngaha vyashitse, uragerageza ni kugira ngo cya cera kirigi nitwaja gukubita n'imashini kiduge cyane. Iyi niyo mashini dufasha gukubita, ariko turabanza dukore ibipimo byacu bijanye n'aya magi 4 tugomba gukora ngaha. Aya magi 4 kuvuga ntidukoresha twese ibipimo bingana, hanini bivana ni urugezo ndetse n'ubwoko bw'igato nuko ushaka iza kumera mu kanwa kabaza kuyumviriza. Urashira ku munzane, dufite ubwoko bw'umunzane upima ibintu bikeya ariko ufata precision ku magarama kurusha. Kuvuga ndatsa umunzane wanje ukaja kubusa, ukabona nyene kuri kubusa, hanyuma ngapima amagarama mfatiye ku magi nakoresheje amagi 4. Rero ayo magi 4 nca mfata ko irigira rimwe riza kujana n'amagarama 30 y'ifarine ndetse n'amagarama 30 y'isukari. Ni kuvuga yuko ncangwiza 30 n'amagi 4 bica bituma ntora amagarama 120 y'isukari ndetse n'ifarine. Nico gitigira nyene tuzaza gukorerako amagarama 120 aruzuye. Amagarama 120 mamukende ngapima ndetse amagarama 120 y'ifarini ndetse n'ifu y'ingano niyo isanzwe iboneka cyane ngaha iwacu. Rero twamaze kwegeranya ivyankenerwa vyose, duca dukubita ca cera kirigi dukoresheje ya mashini mwamaze kubona hano. Muruko gukubita tuba turiko turondera urufuro rugumye kurusha kugira ngo bize kuduha igato igomba kumera nka chiffon. Ni kuvuga ko uyigize uku ugerageje kuyikanda isubira igafata imero yari isanzwe ifise. Rwa rufuro rumaze kwera neza ukabona nyene ko rwafatanye, urashiramwo ya sukari ukagenda uyishiramwo mu buryo ushiramwo inshuro nka 3.
isukari yacu turagerageza gushiramo nk'ikirungo aka bose barakazi nako bita sucre vanille, ariko si ngombwa ko bose bashiramo sucre vanille. Urashobora gukoresha ibirungo by'ubwoko butandukanye, cyane cyane nuko ari uko usanga ko ushaka ko abantu baza kumotegwa canke bumva kanovera. Urashobora gukoresha sucre vanille, yo gushobora gukoresha indimu, ushobora gukoresha kafe, ushobora gukoresha umucungwe, ibintu bitandukanye byo gutuma bigira akanovera gatandukanye bivanye n'ibyo wifuza. Muri uyu mwanya nifuza gushiramwo sucre vanille kugira ngo bize kugira akamoto ka vanille. Iki turiko dukora muri umwanya cha cera kirigi kimaze kuvangana n'isukari ukabikubita neza bivamwe ico bita merenge. Ico bita merenge navyo biratandukanye, habaho byitwa merenge suisse, bikagenda bitandukanye uburyo bikorwamwo merenge suisse, merenge française, merenge italienne. Iki rero twakoze nico bita merenge française, ariko urugero rw'isukari usanga upimwako sigo twakoresheje, hariho urundi rugero bisabwa upimako. Ukuvuga kugira ngo umenye yuko aya magi yawe n'isukari byahiye, nta kindi ugira, urabona yuko byamaze kwera, urabona ko n'isukari yamaze kunywana na cya cera kirigi, nta kindi ukora atari ukuzimya imashini ukaraba ko cya cera kirigi na ya sukari yawe bitashobora gukoroka. Urabona ko byari amazi. Muri uyu mwanya kenshi bakita bec d'oiseau, ni ukuvuga yuko biragerageza gukora akantu kameze nk'umunwa w'inyoni ngo ucubona yuko bya bintu byawe byahiye. Ni ukuvuga harageze aho dushiramwo wa muhondo w'irigi ndetse na ya farine yacu. Rero iyi farine yacu kugira ngo utore farine utore igato nziza ihagurutse, urashiramwo levure. Iyi ni levure bita levure chimique, mu kibano iyoroshe cyane kuronka muri ubu bwoko ni yitwa chapamandazi. Niyo abadafise uburyo bwo kugura izi nini bashobora kugura, irazimbutse mu kibano benshi barazifise. Hanyuma urashanga ya levure chimique yawe n'ifarine, icucu ukora urashira mu kayunguruzo kugira ngo bishitse hakaba harimwe akantu kadashobora guca mu kayungiro canke kagacafu gasigare mu kayungiro, kugira ngo dutore gato yoroshe cyane ndetse ihuje n'ibyo dushaka. Tumaze gushiramwo ifarini yacu turagerageza gukubita, ariko tugakubitira kuri vitesi ntoya kurusha. Ni ukuvuga turiko turakubita niho tugenda twongeramwo wa muhondo wacu w'irigi kugira ngo byose biheze binywane. Bimaze kuvangana neza bitwara akanya gatoyi kuri uru rugero, uca ushira muri ya foroma twategura kugira ngo uce ushira mu furu. Aha urugendo rwa mbere uba uruhejeje, uca ushira muri ya foroma wateguye wasize kandi imbere yo gushira mu furu uragerageza kubita buhoro buhoro kugira ngo wirukane imiyaga ishobora kuba yasigaye indani muri wa mutsima twashutse ngaha, niyo bita pate. Rero umaze kubona ko bimeze neza
ucushira mu furu. Turugurura ifuru yacu, ukuvuga tumaze gushira mu furu imarayo iminota ishika kuri 30 ikabihiye neza. Hanyuma ugaca utegura ibindi bikurikira, kuko bisaba urugendo runini kugira ngo igato ishobore gusohoka ngaha ije kubayisavye ndetse ibe ifise n'ivyankenerwa vyose. Ego ibintu bimeze neza, barako baratwereka ukuntu dushobora gukora gato, ubwoko bw'igato bise gato éponge. None ganyakubahwa patisien, twumvise batubwiye ko hari uruvangatiranye rw'ama produit cyangwa ibyangombwa bitandukanye bitegerezwa kuboneka kugira ngo tuze kuronka ikintu kimeze neza. Watubwiye amagi, uratubwira isukari, uratubwira levure chimique, uratubwira n'ibindi. Mbega nko ku rugezo rw'isukari ko wavuze ko tugira amagarama cyo kimwe no kwifarini y'ingano wakoresheje tuzagira amagarama 180, hamwe tworenza cyangwa uri ko arakora arengeje hari ico vyica canke gute? Aho ho kuri levure chimique mwavuze ko twumva ari ikintu chimique, ntaco vyoba bizana nk'intambamye ku buzima bw'umuntu. Ego murakoze cyane, no kuvuga yuko ubwo rugezo rw'isukari canke rw'ifarine umuntu yorenza, urashobora kurenza, kuko nkuko nayivuze ubwoko bw'amagato buratandukanye. Ariko muri uko kurenza kwawe hariho ivyo utegerezwa kwama witwararika. Uritwararika yuko muri ubu bwoko bw'igato mpeje kubabwira urugero rw'isukari n'urw'ifarine bigenda bingana. Hama kandi iyo ugize vyinshi kurusha ivyo twatekanije muri iyi gato yacu, biza ari gato ariko ntiziba zimeze kumwe. Harashobora kuba igato yoroshe, harabaho niyigumye. Rero iyo ushizemo ifarine nyinshi urumva yuko iza kuzigumye, ushizemo nkeya naho ntiza gufata imero twifuza, ku buryo iza kuba ari gato nkuko nabivuze éponge. Rero nico gituma hanini turigisha umuntu ko ategerezwa kwama yitwararika urugero nimero vyico ashaka. Ego murakoze. Hanyuma levure chimique nayo sukuvuga yuko iba ikozwe mu bintu bishobora kugira nabi amagara y'abantu, ariko nkuko babivuga mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo tout excès est mauvais. Ikintu cyacu cyose iyo warengeje urugero nyene kiragira ingaruka mbi. Rero hariho urugezo umwe wese ataza kwitwararika mu vyo ariko arakora. No kuvuga iyo ukoze bikeyi ugira urugezo nyene ruhuye n'ivyo, ukoze vyinshi ukakora urugezo ruhuye n'ivyo bintu. Ego murakoze cyane. Mbega go kuri iyi gato mwariko muratweka, mwariko muradukorera muheje gushira mifuru, turavye yari gato ikozwe mu magi 4 n'amagarama y'ifarine ashika ku 120, kwavuze ko ari amagarama 30 kuri girimwe. Ugiye kuraba kuri ivyo wakoresheje ya levure chimique, bisaba ko umuntu agira urugezo rungana iki? Ego kuri ayo magarama navuze 120 ukoresha akayiko gatoya kikawa. Akayiko gatoya kikawa niko ushiramwo ka levure chimique. Ego murakoze. Rero tukomaje ku rugero ku yindi ntambuko ituma dushobora gushika ku gato irangiye neza. Ego bega igato imaze kuva mu ifuru yoyo iza imeze gute? Nukuvuga ya gato yacu iravuye mu ifuru,
iza imeze uku nkuko nababwiye ni gato eponge. Ndashobora kubereka akarorero, ni ukuvuga iyi gato yacu ndashobora kugira uku nkayifyonda neza nkuko mubibona, ariko igasubira igafata ya mero yayo yari ifise imbere ko ndayifyonda. Si ubwoko bwose bw'amagato ushobora kubigira uku, hari iyo ugira uku igacimanyuka. Rero mu furu yacu haba harimwo urugezo rwa temperature ishika ku madogre Celsius 180, bivanye n'ubwoko bw'igato ndetse n'ibyo uri kurakora, ariko kenshi twitwararika ko habayo ubushuhe bugera ku madogre Celsius 180. Rero tugeze ngaha kugira ngo ya gato yacu nkuko muza kubibona igire imero nziza, ise neza, abantu baryoherwe babonye iyo gato, haracasigaye izindi ntambuko zishika kuri 3 kugira ngo igato yacu ibe isa neza. Tuyitegurira ko kenshi bisabwa aka kantu gakoze muri karton isanzwe, ariko harabaho n'ubundi butandukanye umuntu ashobora gushirako kugira ngo bize bisa neza. Iyi karton isanzwe tuyarambika papier aluminium kugira ngo bise neza ndetse bibe bifise n'ubuziranenge bwo kuba atamucafu uriko. Geze ko ni intambuko bita muri rurimi rw'igifaransa découpage. Iyi découpage rimwe na rimwe benshi irabagora, ariko ni intambuko idusaba ko dukata iyi gato mu bice bitandukanye kugira ngo dushobore gushiramwo creme hagati, ariyo ntambuko ikurikira. Iyo ntambuko dushiramo creme hagati bayita fourrage. Turakata igato yacu, ngomba kuyikata mu bice 3 bitandukanye ndetse biza kungana. Aha ku ruhande twari twateguye creme ishigwa hagati mu gato. Ubu bwoko bwa creme ishigwa hagati mu gato butegurwa gutandukanye. Rero ubu tugomba dukoreshe creme pâtissière chocolat. Iyi creme pâtissière chocolat turayikubita n'imashini ko yari maze akanya muri frigo iba yafatanye. Turakubita na ya mashini yacu kugira ngo yorohe. Tumaze guheza gukubita ya creme pâtissière yacu, turashirako ga creme gakeyi kugira ngo ya gato yacu ize gufata neza kuri ka kantu tuza kuyiterekako. Turahindukiza tugatangurira hejuru. Turagerageza ko igato yacu iba hagati na hagati kugira ngo ise neza ndetse ihagarare neza. Aha turashiramwo ico niyita sirop de sucre, ni isukari ishongesheje mu mazi kugira ngo ya gato yacu indani yorohe.
ukuvuga ko iyi ntambuko tugeze ko ariyo biyita fourage mu rurimi rw'igifaransa. Turashiramo ya creme yacu, turashirako igice ca kabiri, tukongera tugashirako ya sirop de sucre, tukongera ko ya creme yacu, nkagerageza guhanagura kugira ngo bigumane isuku, ndetse ukabona ko atagasembwa kariko. Tumaze guheza iyi ntambuko, igato yacu iracasigaje izindi ntambuko zibiri kugira ngo ize kuba irangiye. Harasigaye intambuko zikurikira arizo nita iyikurikira. Tugomba tuje mu ntambuko nita glaçage. Tumaze kugira glaçage tugira decor, ndetse tukanandika ko bivanye n'uwatanze n'ufise urubanza uyu munsi. Crème chantilly, no kuvuga ko iyi creme yari isanzwe iteguye kubwo amagato dusanzwe dufise uyu munsi. Iyi niyo bita crème chantilly, hanini n'amata, igizwe n'amata ndetse n'ibindi bisanzwe ngaho iwacu ntaho ushobora kuyironka. Iwacu ntibazikora, zigurirwa hanze y'igihugu, hanyuma tukazigura ku basanzwe bazikura hanze y'u Burundi. Rero ya ntambuko yacu ni ise glaçage turayishikiriye, niyo tugezeko. Aha niho hanini ubuhinga bwo gukora ikintu ciza butangurira, kuko urashobora gukora igato, ariko ngaha niho ubutanguye kugera kuri rwa rwego nise cake design. Ubwa mbere urayifuka ni na creme nazo ziba ubwoko butandukanye, ngira ngo ikindi gihe tuzobigisha uko zikogwa n'ubwoko bwazo. Turasiga uruhande rwo hejuru, tugasiga ya creme yacu, duhejeje uruhande rwo hejuru tukaja ku ruhande rwo ku mpande. Twasize ko ariko uko imeze biboneka ko idasa neza. Aha uca ugerageza ugagira ku buryo igenda ari imwe ndetse isa neza. Tugeze aho ca tugira cyo bita lissage, urayilisa neza
ibikoresho ushobora gukoresha biratandukanye. Jewe muri uyu mwanya ndiko nkoresha imbugita ndende ifise amenyo. Aha urahejeje, ndetse turahejeje kugira icyo bita glaçage. Igato yacu yagiye ko creme, ariko naho yagiye ko creme ntiraja ko ndetse ngo ihere ku rwego dushobora kuyiha umuntu mu gihe ari wateguye urubanza. Muri uyu mwanya harasigaye akanya gakurikira nita decor. Rero hari ibindi bikoresho tadukoresha muri uyu mwanya, ndetse ukanamenya n'amarangi utuza gukoresha bivanye n'ivyo umuntu yagusavye canke bivanye n'uwagize urubanza. Hari igihe usanga muri kino gihe hari ivyo bita amarangi y'abagabo n'amarangi y'abakenyezi, cyane cyane abakobwa. Hari amarangi ngo iry'ubururu ngo ryagenewe abagabo, ngo irisa n'iroza ngo ryagenewe abakenyezi. Rero muri uyu mwanya ngomba nkore igato nza kugenera umwana w'umukobwa ndetse w'umwigeme, kugira ngo muze kuraba ibi bikurikira bikorwa gute kugeza aho igato yacu izoba irangiye. Muri akanya mu kurindira ngo rundi iyo yindi ntambuko turaba turayize muri frigo kwitunganye n'ibindi.